ikibazo ciza cyane cyo kuvuga ati mbega ko hari abaririmbyi tubona ngaha mumaze gukora edition zibiri ubu mugeze ku ya gatatu mbe nta bandi nka Sadbi tuzomubona kuri affiche. Sadbi twaravuganye n'umashaka nimba ariyo nkuru murindiriye twaravuganye nuko nyene ari hanze mu bikorwa byiwe kandi azotaha le 14 ngira ntimari muzi n'umusa azotaha ndamenye ibanga so nukuri twari twavuganye kuko nkuko tora kenshi tuba dukeneye umu artiste mushasha umuntu azoparticipa muri iyo edition tuzoba tuko turategura mbere na Natasha twari twavuganye nawe nyene aranyemerera mugabo nawe ikibazo ari hanze gira murazi ko ari hanze ari mu Bubiligi wewe yarariye no muhari kubona adahari ngaha ibyo byose ni muri ya ntumbero yenye kuvuga ati kwa gukorana n'abandi ba artiste kwerekana urukundo kwereka aba bajya bari munsi ya bato bacu gushigikiranira urumva. So Sadbi yari yemeye Natasha bari bemeye malheureusement nuko batari mu gihugu.